Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye muri uyu mwanya. Ndasubiye kubaramutsa kandi mbaha ikaze aho muherereye hose. Ni umwanya w'amakuru hagezweho ariko avugwa cane mu menyeshamakuru no ku mbuga ngurukanabumenyi mu gihugu c'u Burundi. Inkuru rero zibabaje tuza gushikiriza, hari amasanganya abiri ateye ubwoba yanapfiriyemwo abantu yoba yabaye kuri uyu wa Mungu kw'itariki ya 15 Gitugutu. Ntuze gucikwa mu kanya gato turaza kubirambura. Inkuru rero ibabaje cane yanateye abantu kuvuga ko bafise ubwoba bivanye n'ivyo babonye. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa, nk'uko bimenyereye imisi yose tubatunganiriza amakuru avugwa cane mu bisata bitandukanye, harimwo politike, hari mu gateka kazina muntu, hari amakuru haba avugwa cane ku mbuga ngurukanabumenyi n'ibimenyesha amakuru. Ivyo vyose rero turabitunganya neza bikabashikira kuri iyi mboneshakure. Reka rero mbaramutse kandi mbahe ikaze aho muherereye hose, abadukurikira bari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ntimuze gucikwa, ndabahaye kaze. Reka dutangurire kw'isanganya ryabereye mu ntara ya Makamba. Hari abantu rero bapfuye abandi barakomereka baguweko n'urusengero rwa Pentecote mu gatondo ko kuri uyu w'Imana. Bikaba vyabereye ku mutumba Kiyange muri komine Kibago. Iyo nkuru turaza kuyigarukako. I Gitega hari ikamyo itwara igitoro nayo yagize isanganya. Ico gikamyo kigira ko kijaniranya n'abariko biyunguruza kuri moto. Mu kanya gatoyi vyose turaza kubigarukako. Vyona kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako. I Makamba abantu bataramenyekana igitigiri bapfuye abandi barakomereka baguweko n'urusengero rwa Pentecote mu gatondo ko kuri uyu w'Imana. Bikaba vyabaye ku mutumba Kiyange muri komine Kibago. Vyavuye rero ku mvura nyinshi ivanze urubura n'umuyaga bw'igihe c'isaha 4. Batatu nibo bari bamaze kumenyekana ko bapfuye, abandi 6 barakomereka. Amakuru avaho Ikibago avuga ko benshi mu baguweko n'urwo rusengero ari abana bari bazondikiye mu miga yo mu gatondo bita Sunday School. Ibindi rero vyahitanywe n'iyo mvura ni amasomero abiri yo kw'ishure shingiro rya Kiyange ya mbere n'iya kabiri, hamwe n'inzu z'abanyagihugu zitaramenyekana igitigiri. Musitanteri wa komine Kibago akamenyesha ko abanyagihugu bari bariko baragerageza gutabara bakiriye mu bihumuka bakoresheje amaboko. Esperance Inarukundo akaba asigura ariko ko adashobora kubakurako impome n'ivyuma vyabasenyukiyeko, akaba asaba n'abagira neza n'ayandi mashirahamwe gufasha kugira ibikorwa vy'ubutabazi bibanguke maze ibitigiri vy'abapfa bigabanuke. Turifurije rero kwihangana abo babuze ababo muri iryo sanganya. Igitega naho igikamyo gitwara igitoro cagize isanganya kigira ko kijaniranya n'abariko biyunguruza kuri moto. Ni inkuru rero nayo iriko iravugwa cane ku mbuga ngurukanabumenyi mu migwi itandukanye y'abantu. Iryo sanganya rero ryabereye ahitwa mu Kiryama urenganye gato i Mugutu, ni muri komine n'intara ya Gitega, aho igikamyo gisanzwe gitwara igitoro cariko kirava i Gitega kigana i Muyinga. Niho rero cata inzira kirwa mu mwonga gihutaje abari biyunguruje n'imoto. Nuko rero abari aho bavyigana nta muntu n'umwe yasize ubuzima uretse umwe yababaje cane amagufa akaja hejuru, ari navyo vyateye abantu ubwoba, ndetse n'imoto nayo ikaba yoronekaye. Amakuru nyene avuga ko iryo sanganya ryoba ryavuye ku muvuduko munini iyo kamyo yari iriko, mu gihe rero muri ako gacwe hasanzwe hari n'ikorosi rikomerera abashoferi b'ingendeshwa zigiye zitandukanye. Tubibutse ko muri iryo barabara nyene ni Route Nationale 12 atakwezi kwari bwahere habereye irindi sanganya, aho igikamyo cari kizanye igitoro naco cahiye kigatokombera imbere y'amaso y'abenegihugu. Inkuru rero zibabaje aho hari n'abajejwe intwaro babanutse kugira ngo bafashe mu gutabara. Ivyabaye rero vyose bikaba vyateye abantu ubwoba. Turihanganisha rero abakomerekeye ndetse n'ababuriye ababo muri izo sanganya zompi uko ari evyiri.
Mu yandi makuru hari uhanishwa umunyororo uva ku minsi 10 gushika ku minsi 30 n'ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi ibihumbi 100 gushika ku bihumbi 500 canke igihano kimwe muri ivyo ni umukoresha wese aciye kubiri n'ingingo z'igitabo c'amategeko agenga gukingira no guteganiriza kazoza abanyagihugu mu Burundi. Zerekeye rero guha inimero abakozi hatirengagijwe ko hashobora no gutangishwa ihadabu. Ibihano vyo gutangishwa amafaranga hamwe no gutanga amafaranga aza ariyongera uko ayashinzwe aza arateba kurihwa. Iryo hadabu rero ritangishwa ku mukozi wese aronka umushahara atashizwe mu rwandiko rumenyesha abategekanirizwa. Ivyo rero tukaba tubisanga mu ngingo y'amajana 221 y'agatabo kagengwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero ya mbere karongo 12 ryo kuwa 12 Rusama 2020 riraba ibijanye no gukinga no gutegekaniriza kazoza abakozi. Ishiramwe INSS mu byo rijejwe harimo gutegekaniriza kazoza abakozi ihamagariza abakoresha bose bo mu Burundi kwihutira kwandikisha abakozi babo kugira ngo bashobore kubategekaniriza kazoza hatarajamwo ibihano nkuko rero bahamagariye. Hari ayandi makuru rero ariko aravugwa cane i Bujumbura aho haratangujwe ibikorwa vya consortium bene Samuragwa burikiyemwo societe bene Samuragwa hamwe n'amakoperative bene Samuragwa gutera amavoka yo mu bwoko bwa ruhere no mugambi consortium bene Samuragwa bashize imbere nyuma yo gutanguza igikorwa co gushira hamwe societe bene Samuragwa hamwe na societe bene Samuragwa. Ibikorwa vyo kugurura umugariyo consortium bene Samuragwa vyabereye mu gisagara ca Bujumbura mu Hotel Source du Nil kuri kuwa gatandatu ku itariki ya 14 Gitugutu 2023. Iyo consortium rero ikaba ihurikiyemwo amakoperative menshi ari mu gihugu c'u Burundi. Mwamenye ko iyo consortium bene Samuragwa irongowe n'umukenyezi Manuela Irakoze ari nawe rero yari mu barongoye ico gikorwa. Makuru haribazwa niba buramatari w'intara ya Cankuzo bageza ko Boniface yoba ari hejuru y'amategeko ko abandi ngiyo bakoze amakosa abahanwa ngo yoba ari hejuru y'amategeko. Hari inkuru rero y'umuburamatari yafise idepo ikigamba y'inzoga za Brarudi niwe muntu aronka inzoga nyinshi zija mw'iyo depo yiwe kuko ariko igitangaje zishikanwaho nta nzoga uhabaza bukeye zose baca bazipakira ku makinga mw'ijoro bazijana mu gihugu ca Tanzania. Bene igihugu bo mw'iyo komine ishavuriraniga ngo barabibwiye n'abajejwe umutekano basavye ko botanguza n'amatoza yimbitse ubu vuba ariko ngo vyaciye inyuma y'amatwi. Uyobora amatari nyene yaravugwa mu manyanga ya fraude menshi akorana n'abadandaza mu kunyuruza hanze ibiharage isukari n'ibindi akaba abikorana n'uwitwa Kamangaza Nestor hamwe n'uwitwa Protazi. Vyose rero ngo kubera intwaro mbi yiwe y'umukazo ngo nta numwe yaryogora udashaka ingorane. Niko rero vyoba vyanditswe n'ibimenyesha amakuru. Aya makuru rero reka tuyabandanirize kuri ibi vyakozwe n'inama nkenguzamateka. Umusengeje wo kuri w'Imana igenekerezo wa 15 Gitugutu n'iteka mukuru w'inama nkenguzamateka ifatikanije n'abakristo bo mw'ishengero rya Emubu Paruwasi Rohero masengesho yo guhimbaza umunsi w'Imana. Mu nyigisho ziwe rero yahamagariye abakristo kubakira ku mushinge utanyeganyega ari wo Kristo Yesu kuko ngo bituma batanyiganyizwa n'ibihuhusi kandi bigatuma bama ivyamwa vyo kugororoka. Ni mu gihe rero kuri uyu wa gatandatu igenekerezo wa 14 Gitugutu y'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyamwubahwa Fabrice Nkurunziza n'abifatikanije n'abenegihugu bo muri komine n'intara ya Muyinga mu bikorwa vy'iterambere rusenge aho bari baramutse bavanga beto yo kwagura inyubakwa y'abapolisi. Ijambo rero yashikirije abari bitavye ivyo bikorwa ubahwa Nkurunziza yasavye abari bavyitavye kubungabunga amahoro n'umutekano kwijukira ibikorwa vyo guteza imbere ndetse gukingira ibidukikije mu guca imikobeko no gusibura amabarabara. Kuba Nkurunziza rero akaba atibagiye no gusaba abavyeyi kwama bitaho indero y'abana. Niko rero vyabaye ku munsi w'ejo
Hari kandi ko icegera ca mbere c'umukuru n'amankeguzamateka Namwubaha Denise Ndadaye nawe yifatikanije n'abenegihugu bo ku mutumba wa zone Butezi komine Gera mu ntara ya Rutana bave kuvanga isima n'umusenyi vyo kubaka umushinge w'ibirasi bishasha vy'ishure ryisumbuye ry'imyuga rya Giharo ririko riragurwa. Mw'ijambo rero yashikirije abari bitavye ivyo bikorwa Namwubaha Ndadaye yahamagariye abenegihugu bo muri iyo ntara kubandanya bumbatira amahoro n'umutekano, yahamagariye kandi gukunda igihugu, kurwanya ibihuha hamwe n'urudandazwa ruciye mu binywabi. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nk'uko twabibabwiye savye abavyeyi n'indongozi guhimiriza urwaruka gukunda ishure. Nyuma y'ivyo bikorwa rero Namwubaha Ndadaye yagendera ikibanza c'iratiro c'ikarera muri komine Musongati. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza, nabasaba kugira ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri iyi mboneshakure Muhuza TV. Ico ngusaba no gufyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana ibahezagire.